ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi, kamwe satani ndakita buhoma, nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu. Ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi, kamwe satani kanyoheje ivyaha ndagahakanira, nkakiyamamura nkakiyamiriza mw'izina rya Yesu. Ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi, kamwe satani ndakita buhoma, nkagahonyora nkagahonyanga mw'izina rya Yesu. Ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi, kamwe satani nise buhoma, kanyoheje ivyaha ndagahakanira, nkakiyamamura nkakiyamiriza mw'izina rya Yesu. Aka karirimbo rero mukeneye kukaraba kose murashobora guca kuri uyu muhora wacu nyene mwanditse ndi kumwe na Yesu by Munyare, duca mukabona kose. Rero turabaye kaze mukarabe, noneho tugiye kuganira kuri aka karirimbo nyene. Kaze murakoze cyane. Nuko rero mu karirimbo twumvise yuko ngo iyo turi kumwe na Yesu ariho tugira intsinzi, ariko tutari kumwe na Yesu nta nkomezi turonka. Ngo ndi kumwe na Yesu ndonye inkomezi. Reka rero dusome mu ijambo ry'Imana twumve ingene dushobora kuba kumwe na Yesu. Mu kuba kumwe na Yesu ni kwishimikiza ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana tugishimikije tugeze tukagenda nkuko ritubwira, tuba kumwe na Yesu. Reka dusome ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 15. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice ca 15 duhereye ku murongo wa mbere. Amajambo aravuga ngo, jewe ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyenewo. Ishami ryose ryo muri jewe ritama ararikuraho, kandi ryama ryose ararituturira ngo rirushirize kwama. N'ubu mwebwe mumaze kwezwa kubw'ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe nanje ngume muri mwebwe, nk'uko ishami ritabasha kwama ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabasha mutagumye muri jewe. Ni jewe muzabibu, ndasubiramo ngo ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane uwo ni we yama cane, kuko ataco mubasha gukora mutamfise. Durasubiramo kandi ngo ni jewe muzabibu, namwe muri amashami. Uwuguma muri jewe nanje nkaguma muri we, uwo ni we yama cane, kuko ntaco mubasha gukora mutamfise. Yesu rero aravuga abwira intumwa ziwe, abwira abigishwa biwe, ababwira ko wewe ari umuzabibu. Ngira ngo mubamubona ivyamwa batera hamwe. Rero ivyamwa bobikurako amashami, harya amashami niyo kwama. Uwofata amashami y'ivoka agacacagura yose agaterera hasi, umva yoshobora kwama, ariko agumye ku giti ngo araheza akama. Yesu nawe aravuga ati jewe ndi umuzabibu, namwe mukaba amashami. Ati kuko nimwubasha kwama, kandi ngo ntaco mwoshobora gukora mutamfise. Turi kumwe na Yesu rero nico gituma dushobora kunesha Satani. Rero keshi yaragaragaye ari inzoka, biraboneka ijambo ry'Imana ritwereka Satani ari inzoka. Inzoka nayo urazi ko inzoka ibiyoka binini binini, ivyo biyoka rero bifise inkomezi. Isato ishobora kukwizingira ko ikakwica ikoresheje inguvu zayo. Twarerekanye yuko hari akayiko gatoya kitwa buhoma. Iyo turi kumwe na Yesu rero wumvise ko dufise inkomezi, dushobora rero kunesha ako kayoka buhoma. Satani rero kaba kahindutse buhoma, tuca tugakubita tangorane, dushobora kugahonyura tangorane, dushobora kugahonyanga tangorane. Ijambo ry'Imana riko ritubwira ngo ntaco mwobasha gukora mutamfise. Nukuvuga rero yuko ntaco twobasha gukora koko tudafise Yesu.
tudafise Yesu twaba turi impehensa. Mu Kirundi bavuga ko impehensa ari ingabo zitagira uwuzitwara, ingabo zitagira umutware, bazita impehensa. Yesu rero ni umunyenkomezi, Yesu rero ni umunyabushobozi, Yesu rero afise inkomezi zose. Satani nubwo kugira akagarama ruganda akazana akagwana uko ashobora kose ashobora kutubira. Murazi yuko yagaragaje Yesu akananigwa bikamuta kuwa amazi. Rero ijambo ry'Imana niryo twishimikiza mu kurwanya Satani. Nukuvuga rero iyo ubonye Satani azanya mangetengete yiwe, iyo ubonye ibimenyetso biva kwa Satani, navyo ibiva kwa Satani biri mu buryo bwishi, ibitwosha akabi, ibitwosha gukora nabi, ibitujana mu vyaha, igomba kutugirira nabi, ibigomba ko twishira hejuru, ibitubuza guca bugufi, ibitubuza gutahura ijambo ry'Imana, ibyo byose nivyo kwa Satani. Ubonye ivyo bigwanishwa ko bize kubije rero, haguruka ugwane kandi uzogwana uneshe, ugwane na Satani kandi utsinde. Rero ayo majambo niyo nakomeye kudusangira kuri uno munsi, kandi n'amajambo atuma utagira ubwoba ko Satani azana iterabwoba. Ubwo kwa Satani bumvise yo ko buje, haguruka n'ijambo ry'Imana uronka intsinzi. Reka dusome ayandi majambo hari mu gitabo ca Samueli. Mu gitabo ca Samueli rero naho tuhabona umuntu yaraje kugwanya ihanga ry'Abisirayeli, araricokora, arabatuka, abamba ikibara, yishira hejuru, hanyuma Dawidi yaje kumugwanya. Reka twumve ingene vyagenze. Icyete igitabo ca Samueli. Dusome mu gitabo ca Samueli, igitabo ca mbere ca Samueli, igice c'17 duhereye ku murongo wa 43. Haravuga ngo wa Mufilisitiya abaza Dawidi ati, mbega ugira ngo ndiyimbwa kuje kundwanya ufise inkoni? Araheza avuma Dawidi mu mazina y'Imana ziwe. Uwo Mufilisitiya abarira Dawidi ati, ngwino ngo bagira ibisiga byo mu kirere n'ibikoko byo mw'ishamba. Dawidi yishura uwo Mufilisitiya ati, uje kundwanya ufise inkota, icumu n'agakobero, ariko jewe nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Urumva uwo Mufilisitiya yaje yigira akagarama ruganda, arabwira Dawidi, arabanza aramubaza ngo mbega kuje kungwanya wewe uraza kunshobora? Uwo mugwanyi urumva ko yarafise ibigwanishwa bikomeye cyane, bagwanisha kiriya gihe, yarafise icumu, yarafise agakobero, yarafise n'ibindi kuri ubu yagwanisha. Hanyuma rirabwira ati kuje kungwanya n'inkoni, wibaza ko ndiyimbwa? Ati ngwino ndakubagira ibisiga. Dawidi mugaca amubwira ati, erega nubwo ndi gutya jewe nje kukugwanya mw'izina ry'Uhoraho. Mbega ntimwasomye nimwumvise ko yatsinze? Abamaze gusoma ahantu mwarumvise ko Dawidi yaciye atera ibuye ico kigabo c'igihangange c'Igifilisitiya, akigangahuza ibuye ryonyene, kandi cyagifise ibigwanishwa bikomeye cyane. Muga nuko yaje kumugwanya mw'izina ry'Uhoraho. Hariho rero ikintu ahari tugomba gusoma, turasoma mu cete candikiwe Abikolosayi. Cete Pawulo yandika Abikolosayi, nashimwe kiratwereka ingene dushobora kugwanya Satani tukamushobora biciye mu ijambo ry'Imana. Reka dusome icete candikiwe Abikolosayi 3 duhereye ku murongo wa 17. Haravuga ngo, kandi ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'umwami Yesu,
mushima Imana data wa twese kubw'uwo. Twumvise ingene Yesu yavuze ko dushobora kunesha tutari kumwe nawe. Twumvise ingene Dawidi muhugira nesha agwana mu izina ry'Uhoraho. Twumvise kandi ngivyo muzokora vyose mu bikorosayi, ari mu majambo, ari mu bikorwa, mu bikore mu izina rya Yesu. Ni kuvuga yuko turi mu izina rya Yesu rero tushobora kunesha Satani, nubwo kwegera uzana mangetengete, nubwo uzana ingufu zimeze gute, nubwo zameze gute, turamutsinda mu izina rya Yesu. Mbega wewe nta bikugwanya bikubuza kuzoronka ubugingo budashira? Yesu yaravuze ati urukundo Imana yakunze bari mu isi rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ngo azohabwe ubugingo budashira. Ni ukuvuga rero Satani nawe ni umwasi w'ubugingo budashira. Satani nagomba tuzoronka ubugingo budashira. Ni ukuvuga rero ukibona ibyo Satani azanye byo kukubuza mu kuzoronka ubugingo budashira, ca muri Kristo Yesu, ca muri Yesu, ca muri uwo munyenkomezi, kuko ari we yanesheje. Ariko Satani yaje akagerageza akaneshwa, Satani akaneshwa. Uwo rero niwe atuma dushobora kunesha, uwo niwe ashobora gutuma tuba mu nsinzi. Wewe uri kuranyumviriza, wame wibuka aya majambo. Hamwe twumvise ingene Dawidi yagwanya ati jene kukugwanya mu izina ry'Uhoraho. Aha naho twumvise yuko ngo ivyo mukora vyose, ari mu majambo, ari mu bikorwa, muhore mu bikora mu izina rya Yesu. Nuko Dawidi yagwanye mu izina ry'Uhoraho, agatsinda ikigatanya, agatsinda umunyenkomezi, agatsinda umuntu yarafise inkomezi zidasanzwe, umuntu bari batinye cyane, ariko Dawidi aramugwanya uko yaje mu izina ry'Uhoraho. Nuko rero bitugwanya ni byinshi, harabaho ubukene, harabaho ingorane, haraba n'ibindi byinshi kanaka, haraba kuri ubuntu guhamwa, haraba ingorane zitari zimwe. Izo rero ukibona zije rero nuko zigwanya mu izina rya Yesu. Nukuzigwanya mu izina rya Yesu, nukuzihagurukira mu izina rya Yesu, kugira ngo dushobore gutsinda, dushobore kuzoronka bwa bugingo budashira. Mwebwe muri kumuratwumviriza, turazi yuko uno muhora wacu muhora muraba. Nubu nyene mukomeze kuraba aya majambo yumvise, uyabwire n'abandi bene data. Aya majambo uyumvise kandi uyaravye, uze guhereza abandi nabo kugira ngo barabe, bashobore kurwana kandi bagwane badatsindwa, bagwane banesha. Nayo majambo rero twagomba gusangira kuri uno munsi mu kiganiro twibukanye ijambo. Muze mwame mucumviriza cyo kiganiro twibukanye ijambo. Turabakunda cyane kuko turazi ko namwe mudukunda. Mukunda kumviriza ano majambo, mukunda kumviriza kino kiyago twibukanye ijambo. Ayo majambo rero turazi yuko muyakunda, kandi ijambo ry'Imana turazi yuko murikunda. Rero imisi yose uko tubonye ko haje Satani, ko tubonye ibikorwa vyiwe, nuguca duhaguruka tukamugwanya. Satani agomba ko twishira hejuru. Satani agomba yuko twigira agahambaye kanatankomezi dufise. Nukuvuga wewe ugomba kugwanya Satani, wame wibuka guca muri Kristo Yesu, wame wibuka atahandi ushobora kumugwanya ngo ushobore. Wewe ntukoresha inkomezi zawe, ntukoresha inkomezi zawe kuko ntazo ufise, ntazo woronka zo kugwanya Satani. Koresha uca muri Kristo Yesu, koresha muri Kristo Yesu, ko niho hari inkomezi, niho hari ubushobozi, niho hari ivyangombwa bikwiye, niho hari, kuko Yesu yaremeye arapfa apfira ku musaraba, urupfu rubi. Iyo duciye mu maraso yiwe rero turonka inkomezi zo kugwanya Satani kandi tukamunesha. Nayo majambo rero twari duhejeje kuganira, nuko turabasezeye mugire amahoro y'Imana, kandi imisi yose tuzokwama tuganira. Imana ikomeze kubahezagira kundwi tuzokwama tuganira tuyaga ku majambo y'Imana. Ikiyago ni twibukanye ijambo. Murakoze, turabasezeye.